Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego igikorwa ni ca kindi nyene, ni ukubandanya dutohoza imico n'akaranga vy'Uburundi, tukarondera vyiza tukabigenderako, kuko imico yacu twasanze irimwo ibintu vyinshi vyubatse igihugu dushobora kugenderako, n'ubu bikabandanya bidufasha kugira ngo tubandanye twubaka ikibano ciza. Twarize ibijanye kurekuriranira, ingene abarundi bari barubatse umuco wo kurekuriranira, turabona n'ibindi bitari bike, ingene basenga kera babicije ku mwami Kiranga. Mwarabonye Kiranga uwo ari we, twaraberetse yuko Kiranga yambara intutu, ivyo mwaravyumvise yuko yiraba ingondo. Uko kwari ugusenga kwa kera, mugaca mubona naho gusenga kubu ingene muja mu masengero. Urumva turumva ukuntu turakurikirana ukuntu bakera bari babayeho n'ingene ubu natwe tubayeho. None rero n'ubundi kugira ngo tubandanye tumenya imico n'akaranga vy'Uburundi, hari udukoro twinshi nabateguriye, mubandanye muryoherwa n'ivyo biganiro ndabashikiriza. Ubu naho mwumvirize iki kiganiro twagiranye n'abakurambere ba hariya Inkoma, mwumvirize aka gakuru. Murakoze. Nabo baja gupfukama barimo barabisenga. Ibishegu navyo ni babandi batamba uruvyino Kiranga nyuma ya kera. Nakurya patira service haja mw'isengero. Naguciriyemo uwo atwara ibishegu yarafise izina gihaririye, izina rya wenyene. Uya muri ico gihe yitwa Kiranga. Uwutwara ibishegu ni Kiranga. Ukubantu bose bari abagore baca bicara harya imbavu ya Kiranga, ko bari baramaze kurumva intahe, bazi n'indirimbo bari baramaze kurumva intahe, bitwa nabo nyene ba Kiranga. Kuko ubu atahari baca bafite intahe. Bavyumvise niyo yubatse ibishegu. Kandi ibishegu kuvuga ngo ni izina. Ibishegu ni birya bintu bavuga. Barya abantu nabo birya bavuga kandi barakumira n'abana kandi ibishegu rero n'icyo bavuga, si ukuvuga ngo ni umuntu cyangwa amace y'ibiti ibishegu hariho abategura ururirimbo bari imbere nyene, nk'uko ubona dufise abaririmbyi batuja imbere baturirimbyisha tukitabira, hariho icegera vya rubanga nyene. None ko bavuga ko bashobora guterekera umuzimu, ivyo navyo vyagenda gute? Guterekera imizimu ivyo no guterekera, urabona ivyo vyiza, urabona uko bibaye bitandukanye, kuko urabona abo baterekera insato n'igicira kandi barazicisha, baraja kuvyongera kugira ngo baronke itungo. Bavyumvise ni umugabo umaze kurunga nyasatu, bagaca babona yuko igihe hageze kurya bwa bugari ntibaburya batabanje kugira ivyonegirwa y'ukubana. baca bacisha mu Kiranga, baca babanza gucisha imbere ya Kiranga kugira ngo isato ncira zatuma babanda. imvo zo gutuma babandwa bitareze cyane, urabona n'inkuba agwaye baca bakoresha ukumubandisha, baca bakoresha ukumubandisha harya umuntu yazingamye nyene akaba agwaye, baramubandisha, baca bamubandisha. iyo havutse amahasa barabandisha, hari umuntu agwaye, hari umuntu agwaye amahasa, uyu muntu agwaye nyene urumva bacishaho kumubandisha. nta zindi mvu. pour faire le mariage, kwimuka babicisha mu Rwanda, ugomba kwimuka uja mu kindi kibanza, baca babicisha mu Rwanda babanza kwinjira muri iryo banga, ukinjiye muri iryo banga ntibaguhinduze n'ibintu Baguha intahe ngo watikwe. ubwo ni Oya, yabandwa umutwe bumubandishije babandishije umuntu yazinye
bayitura kugira ngo barabe yuko yovyuka. Bisa n'inko kurya umuntu agomba kwitaba Imana ahamagara patiri akaja kumwisiga ry'abarwayi. Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Uyu nawe rero araje ari imbere arakunda amashyi ati kiranga cy'umurebe rero urabona ndakwaje cane dufata jewe ngomba ndungike umwana mu Burundi umpe umwana wanje akomere mu Burundi naje ivyo nsavye vyose ndabiguhaye umwana wawe naje mu Burundi akomere akomoke namwe musigaye ngaho musigaye mukomeye Imana akifata uba yarabahereza ko Imana Yewe baca gusenga Bakurikira ngaho ibintu ku mutwe ino mu bicu nino mu bicu gaca giseseka ivyo vyoya bigasasa karahera hari ivyo rero nicyo kiranga yambaye Iconye nico kiranga yambaye. Iri sambwe. Nayo yambara hari uwaravuze ngo yaraye. Isambwe yari wewe kutarahetsagiza muri karasa. Kuzunguza. Isambwe yari yo Ni kuzunguza. kiranga yakizunguza. hejuru baca icyo bagira cyo kuzungutsa akakuvuga bagaca barushyirako intuzeye ingwa yera n'agahama n'imbyiro nibyo bagaca rero bakubita kw'iyo ntuzeye yisanzwe urabona kugira ngo we yatwara ubwo butare niba arakiza nabi uwundi nawe iyo usanga akarazungukisha bashoboye bari bashoboye ibyo biyaga bagiye abo bagiye kubandwa Gushora Gushora ibiyaga. abaje kubandwa mu nibo bita ibiyaga abashora nabo ntibajya babaherekeje Ku rugomero niho haba amajambo menshi. Umuntu yashitse ku rugomero rero baramwuhagira. uyu ushyize ku rugomero ushyize ku rugomero witwa ugiye ushyize ku ibanga rikuru